masturbation canke kwikinisha bifise ingaruka nziza kandi bikongera bikagira n'ingaruka mbi bivanye nuko umuntu abikora. Ibihimba vye vyirondoka canke peni yiwe canke agapipi kiwe mu sinzi ingene twokivuga haraje amaraso menshi bigatuma ico gihimba kimererwa neza. Aryamanye n'umugore wiwe umunezero agira ariko aragira masturbation si wagira ari kumwe n'umugore wiwe. Usanga umuntu ahisemwe kugira masturbation kuryamana n'umugore ari nabihevye. Usanga babagore bariko bararenga ibigo kubera umugabo wabo atakibashaka. Abakobwa benshi ntibazi guharura iminsi yabo, ntibazi kumenya ati ni minsi nshobora kubonana n'umugabo nkasaminda, ati ni minsi ninabonana n'umugabo ntazosaminda. Benshi navyo bazi ko ari abakobwa usanga bafite imyaka nka 20 canke ari umumama yubatse nkumva ariko arantelefona ambaza ati mparurira, ugasanga ni ibintu normal matwate. Abakobwa bose bategeza kuba bazi bagifite imyaka 13 14 mu gihe uri umukobwa umaze amezi 3 utabona amaregre ukwiye gushika kwa muganga. Cyangwa mu gihe uri umukobwa ubona amaregre yawe azasa na jone, hari abakobwa hakoje amaraso atukura haza amaraso asa na jone, amaraso asa na jone, amaraso asa na orange. Biva kuki? Biva ku ma infection menshi ari mu bihimba vyirondoka vyiyo. Byo twahita gaca yizana yicisha imbere uku. Urumva ko aza kwivana ino mu gisusa yicisha ngaho imbere. Urumva ko ya myanda mikuru cica muri sexe yiwe. Normalement yategeza kugira acisha inyuma nkuko agacisha inyuma. Rero bako gucisanga acisha imbere uku ama infection aca yinjira. Cyangwa kujya ku nyene toilette bayuguruye umva umukobwa agiye muri toilette ama infection aca jaye imyanda ivuye muri toilette. Cyangwa umukobwa yiyoza cyane muri sexe, nta muri sexe ntibayoza. Sexe yo mukobwa iriyoza yonyene. Ariko gusanga ariko bashira amasabuni ngo yiyoze. Sexe yo mukobwa iriyoza yonyene. Bijya ntivyica. Kugireki kujya kunaguma shira amasabuni. Birica nyine urumva ikintu iyo ciyoza agacushya kuba isabuni ifise acide. Sexe nayo ifise acide yayo. Acide ihuye n'indi acide urumva ko ari imiriro. Yabaciba acide kamanyaje. N'ingwara namaze gukora video derekana ingwara naho ukoresha gakingirizo utegezwa kuzigwara. Ariyo n'ingwara wandura uko ari uko utakoresheje gakingirizo. Reze ingwara zo muhimba vyirondoka zirakaze gose zirateye n'ubwoba. Ibaze bakoresheje gakingirizo ariko ugasanga uranduye. Abantu benshi bakunda kwandura izo ngwara uko nyine akavuga je ko nakoresheje gakingirizo nkaca nandura vyagenze gute. Ndabaramukije cyane ngenda bifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Bavaga. Ikinyamakuru ni Step Media kuri microphone ko skilla ekeka gasore kishima ekeka gasore kayizegwe n'Imana nkuko mubizi atamwebwe nta twebwe natwe dorogira tubazanire aho makuru mashasha nababwiye kugira musho kuyaronka making ashobora kwagize subscribe. Ndi nababwiye Step Media 2026 tuzobazanira ibintu bigiye bitandukanye, abatumire bagiye batandukanye. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe nabazanye ndabakura hariya kugira ngo dushobore kwiga dusangire icigwa cuno munsi. Cugwa cuno munsi nabazanye umwe mu banyeshure biga mu gisata c'ubuvuzi, mu gifaransa bavuga ati étudiant en médecine. Numwe mu basore bakiri bato navuga yuko afise notion kuri binabiriya ibyo bita mu gifaransa masturbation. N'abakobwa bahora baje mu bintu bya batazi guharura ibihe byo gusama, abaregiriye n'abaregiriye byose tuza kuronka umuco tubihawe nuno mu jeune mubona hano n'amaronde kugira ngo iki kiganiro novuga yuko udakwije 18 ans nturabe cerekeye abantu bakwije 18 gusa. Reka tubanze tumwakira. Ndakwakira mu jeune. Murakoze cyane ko twakira. Meze neza. Namahoro cyane gose. Ku mutima no ku mubiri. Turashima Imana. Kabisa niteka ridasanzwe uno munsi waduteye kuri Step Media. Murakoze cyane gose. Kabisa. Turabona nk'abantu ko baradukurikirana ibintu nabazanye uno munsi ivyo bamenyereye. Uno munsi babonye umuntu yambaye ivyira bava bibaza none Step Media yagendewe no mu marayika. Bimeze bite? Nk'umuntu ariko aradukurikirana ari ryambera kubonye yumve ko turi kumwe nande. Ego amazina yanje ni Irankunda Nelson, ndi umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi, sanzwe niga ngaha muri hôpital militaire. Ego sanzwe ndiko nkurikirana ivyerekeye ubuvuzi, ndacyari ko ndiga ariko nkuko mubiza amashuri aguma abandanya ntituzofa duhereje kwiga. Ego nuko utanze ari ryambera mbonye ni Irankunda Nelson, umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi. Kabisa. Irankunda Nelson, uno munsi nakurondeye kugira ngo dushobore kugira ikintu tubwiye bamwe mu gwaruka. Hari ibintu byinshi bikunze gukorwa
ndazi ko byinshi nawe ubyumva siko genre nk'ibintu bya masturbation n'abakobwa batazi guharura ibihe by'iwabo Jesi turifuze kuza kuduha umuco uri tayari yego cyane bitwo ndahari kugira dufashe ugwaruka rwacu kumenya guharura ukwezi kwabo kuko nk'umuganga turakira abakobwa benshi cyangwa abamama benshi batazi guharura iminsi yabo ugasanga yarubatse urugo atabyazi cyangwa abahungu bikinisha ugasanga bamwe byabazaniye ingaruka mbi kabisa ibyo byose nibaza ko tuza gushobora kubafasha kabisa reka duhere kuca abahungu masturbation kugwaruka ni nziza canke ni mbi kuba birimo n'abatabirimo ni kiye kintu woduhera ku muco kucerekeye masturbation murakoze gose masturbation mu kirundi bisigura kwikinisha masturbation no kuvuga gustimira ibihimba byiwe byirondoka akoresheje amaboko cyangwa akoresha ikindi kintu bamwe benshi bakoresha amaboko cyangwa sinzi ibindi bintu bakoresha kugira nyine yumve ko ibihimba byiwe byirondoka biri ku rundi rwego canke bimuha umunezero mu yindi mvugo akoresheje amaboko canke akoresheje ikindi kintu ni bitwa masturbation ku buryo yumva ko ari kumwe n'umukobwa mu yindi mvugo rero masturbation canke kwikinisha bifise ingaruka nziza kandi bikongera bikagira n'ingaruka mbi bivanye n'uko umuntu abikora rero kwikinisha mu kubisigura twokoresha mu miterere ya rukirisu n'imiterere yo kwa muganga kuko mu mashengero cyangwa mu mico y'ikirundi hari uko kwikinisha bimeze no kwa muganga hari uko babisigura rero duhere mu mico ya rukirisu kwikinisha kenshi umuntu yikinisha kubera aba yumva ari umusambanyi cyane akikinisha kubera agomba nyine kumva ko ariko arasambana rero n'Imana ikubwira ati uvyiyumviye gusa uzobusambanyi ni ukuvuga rero mu gihe ubikoze uri kurakora masturbation cyangwa uri kurikinisha kugira wumve ko uri kurasambana aho uzoba uri gukora icaha ariko rero kwa muganga hari uko masturbation tuyizi canke tuyigishwa canke twayize bitandukanye n'uko kuntu bimeze mu masengero canke ahandi masturbation rero yafise ingaruka nziza kandi yafise n'ingaruka mbi bivana ko umuntu ariko arayikora rero masturbation mu kirundi no kwikinisha mwatwaje ngo nicaye ciza ca masturbation canke nicaye kibi ca masturbation duhere kuvyiza ibyiza bya masturbation nuko mu gihe umuntu ariko aragira masturbation canke ariko arikinisha hari ibihimba bye byirondoka biraronka amaraso menshi ko igihimba cyose kirakeneye amaraso kugira kibeho nk'ubwonko bumaze iminota 15 ata amaraso biriko buraronka buca bupfa nubwo igihimba cyose cy'umubiri kirakeneye amaraso rero mu gihe umuntu ariko aragira masturbation ibihimba bye byirondoka canke peni yiwe canke agapipi kiwe mu sinzi ingene twokivuga haraje amaraso menshi bigatuma ico gihimba kimererwa neza iyo umuntu ariko aragira masturbation ikindi ciza ca kabiri prostate canke agahimba k'umubiri gakora imbuto z'umugabo arizo bitwa sperme canke ziba zimwe na spermatozoid karatuma gasohora imbuto kamaze gukora kuko iyo umuntu ariko aragira masturbation ari imbuto zisohoka ni ukuvuga izindi zica zironka ikibanza zijamwo rero ako gahimba bita prostate iyo umuntu agira masturbation kararuhukirwa canke kararuhuka nuko uba wikoreye ibintu vyinshi uronse ingene bisohora urumva ko uremurutse na prostate rero iyo umuntu ariko aragira masturbation iraruhuka kubera ikirekura imbuto zimwe zigasohoka bitandukanye nuko yoguma yikoreye ibintu vyinshi kandi masturbation irafasha mu gihe umuntu arushe canke ababaye aragira umunezero mu gihe ariko aragira masturbation amastress agahera canke ikiniki akumva aruhutse ko iyo umuntu ariko aragira masturbation rero ama hormone canke udukabura mubiri tuza twinshi ama hormone menshi araza gukora agatuma umubiri w'umuntu uruhuka dopamine ni hormone iza mu gihe umuntu ariko ari dopamine nayo ituma amastress agabanuka ni hormone y'umunezero mu yindi mvugo rero ibyo nibyo byiza bya masturbation twavuga muri byinshi bihari mwavuze n'ibibi bya masturbation kenshi twakuze twumva ko ari mbi bivaye n'imico y'ikirundi cyangwa aho twakuriye ariko masturbation iza kuba mbi mu gihe umuntu ayikoze kenshi ugasanga umuntu akora masturbation nka 5
ku munsi urumva nko ku ndwi azoba ari incuro 35 urumva uwo muntu ararenze rero uca usanga ya prostate ka kantu gakora sperme canke za mbuto z'umugabo uza gusanga karuha gose iyo indi ngaruka mbi ya mbere uza gusanga uwo muntu naharyamana n'umugore wiwe nta buryohe yumva kubera arabimenyereye urumva nta gishasha yumvise cyangwa ugasanga umunezero mu gihe aryamanye n'umugore wiwe umunezero agira ariko aragira masturbation si wagira ari kumwe n'umugore wiwe usanga umuntu ahisemwe kugira masturbation kuryamana n'umugore aranabihevye usanga babagore bariko bararenga ibigo kubera umugabo wabo atakibashaka niyo masturbation bambi mu gihe uyigize kenshi ariko yigira rimwe mu ndwi canke gakiya mu ndwi masturbation ku bwanje canke uko biri ni nziza irafasha umubiri kumererwa neza yego twe twakuze twumva ku muntu agira masturbation cyane mu kirundi kwikinisha hari ingaruka bimutera mu myaka yo mu zabukuru genre cyangwa ageze kubaka ugasanga biramuzana ingaruka ntari kuvyara abana bakomeye bivanye n'incuro yashobore gukora ico gikorwa ku bwanyu mwe mu biha insigiriya masturbation yaza gutera ingaruka mbi hageze kubaka mu gihe wayigize cyane kuko iyo turagira masturbation turasohora imbuto numva hageze kuvyara usanga ufise imbuto nkeya kimwe nayo ugasanga imbuto zawe ntizikomeye bivaye nuko wagize masturbation kenshi ariko cyane cyane ingaruka mbi iza kuza mu gihe wagize masturbation kenshi vraiment hageze kuvyara usanga n'imbuto zawe ntizikiya muri ico gihe kugira masturbation kenshi bibaze nk'ubu wagize masturbation nk'incuro 6 ku munsi ugeze kuryama n'umugore wawe mwijoro bibaza ko imbuto zikimeze neza zose cyangwa zigikomeye zose cyangwa zigikwiye ko biri kose zagabanutse kuko wazisohoye nyinshi rero biraza gutera ingorane nyine usanga hageze kuryamana n'umugore mwijoro wiriwe muri masturbation guhera saa moya saa 4 saa 5 saa 7 saa 9 era masturbation gusa hageze mwijoro kuryamana n'umugore uko biri kose imbuto zawe ntizikiri nyinshi nkuko zategeza kuba zingana kabisa hama babandi nabo bavyara abana badakomeye ingaruka canke ibyo biva kuki ugasanga nk'umuvyeyi yavye mwana adakomeye arabavuga ati ngo umugabo wanje ashobora kuba afite ikibazo ubundi nawe akavuga ati nibibazo usanga biri mu miryango byakuri nihe isiguro mwoha nk'abantu bakora dukurikirana kubijanye n'ico kibazo ndababaje ico kibazo nticerekeye na masturbation kuvyara umwana adakomeye ni vyende by'abasogokuru niyo bitwa genetique canke ingwara z'akaronda ivyo ntaho bisaniye na masturbation umuntu akora masturbation ntibishobora kumutera vyara umwana adakomeye uvyara umwana adakomeye iyo ni genetique canke zangwara z'akaronda ivyo rero ivyo ntaho bihuriye na masturbation yego kabisa abakobwa nabo bikinisha ubu nta ngaruka bibazanye abakobwa bikinisha ico nibaza ko cyo bikindi cigo kuko byo ivyabo ni birebire kuko sex y'umukobwa cyangwa ibihimba by'irondoka by'umukobwa biratandukanye cyane n'ivy'umuhungu ku bakobwa tugiye muri ivyo by'abakobwa bice bisaba ikindi cigwa kirekire duri munsi hari ibintu byinshi bikunze kuvuga ati hari abakobwa bakora imibonano mpuzabitsina n'abahungu vuga ati igihe cy'uwanje cyo gusama nicari bwagere siko hari n'abavuga ati ni umukobwa atabazi kubiharura urumva hajya kenshi umukobwa asamye atwaye inda agatwara inda mu bihe atari yitegura akavuga ati jiwe igihe nari ndimwo nticari igihe cyo gutwara inda none hoho biba bimeze gute abakobwa benshi ntibazi guharura iminsi yabo ntibazi kumenya ati n'iminsi nshobora kubonana n'umugabo nkasaminda ati n'iminsi ninabonana n'umugabo ntazosaminda benshi navyo bazi ko ari abakobwa usanga bafite imyaka nka 20 canke ari umumama yubatse nkumva ariko arantelefona ambaza ati mparurira ugasanga ni ibintu normal abakobwa bose bategeza kuba bazi bagifite imyaka 13 14 ariko bivaye n'imico y'ikirundi usanga ubu unye nta vyemwe byo kukaziko wasanga twicaranye n'abasokuru batubwira batwigisha ibintu twese tuba turi ku matelefone mama ari ku telefone agende ku telefone nuvuga umukobwa na mama we ntibakiyaga ngo bavugana ivyo bintu kera barabivugana umukobwa wese yakurabiza ariko ubu ntavyo bazi benshi ntavyo bazi rero ibiganiro ncisha kuri chaîne yanje sinzi ko muza kuba link bakabiraba bibigisha guharura iyo minsi yabo yo gusama n'iminsi batosama kuko bisaba calendrier bisaba ntori karamu ni bike nandike ndabereke nibaza mubaye nka link yanje canke mukabereka chaîne bakabiraba ko ebo bitahura gose oya ariko urashobora no kubibasigurira amajambo abatahura urashobora gutahura reka dufate nk'umukobwa afite ukwezi kumara iminsi 29
cyane dufate umukobwa afise ukwezi kumara iminsi 28 tumufashe kumenya ati iyi minsi nobana n'umugabo uzosaminda iyi minsi nobana n'umugabo ntuzosaminda sinzi ko ico kibazo mumbajije kabisa nico nyene canke reka duhere nike n'iryari umukobwa akwiye kumenya abakobwa numvise ngo bari gutandukanya umuregiriye iregiriye none bobo biba biva kuki kumva yuko hari itandukaniro hagati wabo umuregiriye n'umuregiriye umukobwa bitwa umuhagiriye n'umukobwa ukwezi kwiye kudahinduka iminsi kumara nimba nk'ukwezi kwa mbere kwamaze iminsi 29 nuko wa kabiri kuza kumara iminsi 29 n'ukwezi kwa gatatu kuza kumara iminsi 29 uko nyene uwo rero tumwita umuhagiriye kubera ntibihindagurika iminsi yo ntihinduka ariko turashobora kuvuga mu kwezi kwa mbere yamaze iminsi 29 mu kwa kabiri gacimara iminsi 30 hano tuvuga ko ari umuhagiriye ngo niko yavyahindutse ubwo tuza kwitwa rero umuhagiriye ni wa mukobwa ukwezi kwe guhindagurika bikarenga iminsi 5 canke 6 dufate mu kwa mbere ukwezi kwe kwamaze iminsi 23 mu kwezi kwa kabiri ukwezi kwe kuciye kumara iminsi 30 umva yavuye kuri 23 asimbiye kuri 30 harenze ko iminsi 7 uwo rero tuvuga ko ari umuhagiriye kwera ukwezi kwe kwahindutse gose kwavuye kuri 23 gusimbiye kuri 30 uwace yitwa umuhagiriye naho bitandukanye ivyo nibuka kenshi mu w'icenda barabitwigisha hari n'abantu benshi novuga yuko babikurikiranye mugabo batigeze babitahura yego umuregiriye n'umuregiriye uraje kuduha umuco wabo bobo haza kugira itandukaniro ryabo mu gihe cyo gusama haba ari ryari ho biba bimeze gute kumuhagiriye biragoye cyane nk'uwo uri nk'umugore utifuza gusaminda umugabo akakubwira ati turyamane kandi mwaravuganye ko mudakeneye kuvyara muri iyo minsi nawe uri umuhagiriye biba bigoye cyane guharura rero kumuhagiriye bisaba table bisaba ikibaho n'ikaramu nkabidemontra nkavyerekana kuko kumuhagiriye biragoye guharura ku mugore adashaka kuvyara mu gihe umugabo we yamusavye ko boryamana kandi baravuganye ko batari mu minsi yo kuvyara rero umuhagiriye n'ibintu biba bigoye bisaba tableau ukademontra ukamwereka sinzi mu gihe sinzi wakanye nikaboneka ko tuzoshobora gukoresha tableau tukabidemontra tukabibereka neza tukabibasigurira yego umukobwa ni ryari biba ngombwa ko aja kwa muganga mu gihe uri umukobwa ufite imyaka nka 15 16 utarabona amaregre cyangwa utaraja mu maraso cyangwa utaraja mu kwezi ukwiye gushika kwa muganga mu gihe uri umukobwa umaze amezi 3 utabona amaregre ukwiye gushika kwa muganga cyangwa mu gihe uri umukobwa ubona amaregre yawe azasa na jaune hari abakobwa hako hoja amaraso atukura haza amaraso asa na jaune amaraso asa na jaune amaraso asa na orange biva kuki biva ku ma infection menshi ari mu bihimba vy'irondoka vyiyo hajya na infection iva kuki infection ku bakobwa infection cyane iva ku kuntu gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi nk'ubu je haje umukobwa tugasambana uwo mukobwa ashija ku wundi urumva yahuye n'abantu benshi uko biri kose jari utuntu nza kumusiga ngo tw'imyanda nawe aza n'ujya wundi yagiye kwa musigire n'uwundi amusigire urumva ama infection cagwira uko nyene hari nabo genetics kuyaga n'abantu barambwira yuko akenshi babiva usanga umukobwa biva n'amatoilette agera aracamo ugasanga amatoilette ntasuko bafise usanga ari ingaruka bibazanira muri sex yabo nk'abakobwa ivyo nico ikindi naco nuko kuntu abakobwa bumva bagiye nko aje kugira umwanda mukuru mu kwitawaza agaca akora azana arya papier de toilette agaca yizana yicisha imbere uku urumva ko aza kuyivana ino mu gisusa yicisha ngaho imbere urumva ko ya myanda mikuru cica muri sex yiwe normalement yategeza kugira acisha inyuma nkuko agacisha inyuma rero abakobwa usanga acisha imbere uku ama infection aca yinjira cyangwa kujya ku nyene toilette iba yuguruye urumva umukobwa agiye muri toilette ama infection aca jaye imyanda ivuye muri toilette cyangwa umukobwa yiyoza cyane muri sex muri sex ntibayoza sex yo mukobwa iriyoza yo nyene ariko gusanga ariko ashira amasabuni ngo yiyoze sex yo mukobwa iriyoza yo nyene bijye ntivyica kugireki kujya kuna kumashira amasabuni
birica nyine urumva ikintu iyo ciyoza ugacushira kuba isabune ifise acide sex nayo ifise acide yayo acide ihuye n'indi acide urumva ko ari imiriro yaba ciba acide kamanyaje ni acide nyine urumva uri kurongeza ama acide mu mubiri kabisa. Yes, abakobwa muko muradukurikirana mwumvise iyo mugiye mu kazi ka sugumwe mukikura umwanda mukuru umuganga nabazani no munsi so hano hafi yababwiye muze muragerageza gucisha inyuma pana gucisha imbere ko rucishije imbere birakuzanira ingaruka mu gihimba cirondoka ciwawe. Ni gute umuntu amenya ko yanduye indwara mu gitsina? Ibyo n'ama infection urinere ngiye niyo mushatse kuvuga. Ku ma infection urinere cyane cyane ku bakobwa akunda kuza ari nka infection bitwa syphilis usanga mu gitsina cy'umukobwa hariyo igikomere indani mu gitsina cy'umukobwa usanga hari igikomere, iyo ni syphilis. Icyo gikomere nikiba kibabaza ugize mu gitsina cy'umukobwa ukarabura kibona niyo ibyo birashobora kuboneka cyangwa ugasanga ni yabya ni nabwira ugasanga hageze ko agira regle asohora regle zisa na jaune hakosohotse regle zisa na rouge cyangwa regle zisa na orange ucumenya ko ngaho ufise ama infection mu bihimba by'irondoka byawe. Ku muhungu naho nyine ari no ku muhungu usanga ku gitsina cyawe hariko igikomere naho nyine uba waranduye cyangwa ugasanga uri kurasohora uri kurasoba uri kuragira umwanda mutoya urababara mu bihimba by'irondoka wacumenya ko amaze kugira ama infection mu bihimba byawe by'irondoka kabisa. Hari abantu bashobora kubyandura hama ntibigaragare ugasanga waranduye ariko ntibigaragare urabigendana atabyuzi bitara ari igihe ugira ibikomere bitababaza nka syphilis ni lesio indolore ni igikomere kitababaza nubwo udakuye impuzu ngo wirabe ntushobora kubimenya ko wanduye iyo syphilis. Ugasanga ni ibikomere usanga bitababaza naho gikorako ntababara urumva nk'ukomere umva nk'uwatakiravye nashobora kumenya ko yanduye. Hama umuhungu nawe akora sex n'uwo mukobwa ayigwaye hari ingaruka byo bimutera? Hari ingwara namaze gukora video zayo kuri chaîne yanje nderekana ingwara naho ukoresha gakingirizo utegezwa kuzigwara hariho ni ingwara wandura ko ari uko utakoresheje gakingirizo. Rezi ingwara zo muhimba by'irondoka zirakaze gose zirateye n'ubwoba ibaze bakoresheje gakingirizo ariko ugasanga uranduye kandi nitegeko kuyihandura. Rero nka syphilis mu gihe uri umugabo umukobwa yigwaye uramubona kuko muhimba by'irondoka byuraza kuhabona kuko ucubona igikomere aho uri umugabo ntiwirigura akora ibyo mibonano mpuzabitsina cyo ucuyireka cyangwa ugakoresha gakingirizo. Ariko hari ingwara nk'ingwara bitwa herpes iyo naho ukoresha gakingirizo urayigwara. None yo bibe bimeze gute kandi agakingirizo urumva nico kagenewe kugira ngo gakingizo ngwara? Urumva iyo ngwara uko imeze ico gikomere kirimo iyo migera ntikiba kiri indani muri sex indani kiba kiri nyina hanze ya sex y'umukobwa. Urumva rero umubiri wawe uraza kuyikora wakoresheje gakingirizo gusa gakingirizo nikaza gufuka ico gikomere kuko agakingirizo karaza kugira kuja indani ko nigafuka ico gikomere. Rero ari ibikomere usanga vyinjiye indani muri sex n'ibindi usanga bitinjiye indani biza hanze. Urumva naho ukoresheje gakingirizo nikaza kugifuka. Abantu benshi bakunda kwandura izo ngwara uko nyine akavuga je ko nakoresheje gakingirizo nkaca nandura vyagenze gute? Agakingirizo uramanza ukaraba kwanza ko kadatobotse. Nicyo kintu cyambe benshi bakoresha ubukingirizo butobotse cyusahanga yanduye. Agakingirizo karaba kwanza ko gakome ugakweze uravyumva ati ni original cyangwa ni pirate. None agashashi turazi twese ubushashi ari ubushashi bugiye bashiramwe imikate naburyo bushashi bashiramwe ari ubushashi usanga bwera gose busa nk'amata ubabugumye gose. Umva n'ubukingirizo utegeza kumanza ukaraba ko gadatobotse ukaraba kandi ko kari original gakomeye basi nawe uvuga ati akakweri niko hava kantabukirako. Sagakingirizo kose umuntu ategeza gukoresha mu kwikingira ingwara kabisa. Niziye manuro mwohanura ugwaruka ruba rufise izo ngwara? Izo ngwara zandukira ugwaruka rwinshi rufise izo ngwara zandukira usanga ari babandi nyine babikoreramwo abamaraya nibo benshi usanga bazifise ubona yo kumuhanura usanga ari ngorane. Ariko duhanuye abo guhanura nyene mu gihe ubonye ufise ingwara zandukira nimbura umugore canke uri umugabo ufise ingwara yandukira genda kwa muganga imbere yo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye canke mu gihe wumva vyakwankiye utora rutabikoze mukoresha agakingirizo ko abagabo benshi bakubwira ati umugore wanje sinshobora gukoresha agakingirizo. Nimba ubona ugwaye koresha agakingirizo kabisa. Yego arakandi kabazo niyumviriye nko ku bagore bafise izo ngwara siko mugabo
abahungu ugasanga nk'umuhungu ashaka kuryamana n'uwo mukobwa ni ryari umenya hari ziba zinyegeje indani ziba zigaragara kuri zijya zinyegeje ku muhungu nawe yifuza gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mukobwa muga akaba yifuza kubikora atagakingirizo bakoresheje ubimenyeshwa nta zindi symbole ziba zihari zivyerekana ko uwo mukobwa aba afite ingwara zinyegeje indani uwo mukobwa nyene abasanzwe ababizi kuko mu gihe usanzwe uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina utegetswe kuyipimisha ukaraba ko atangwara ufise kuko ndazi abantu benshi abantu umukobwa canke umumama azi ko yama bikora canke abikoreramwo kenshi ndazi nta ndwara atagiye kuyipimisha kuko biri kose ababizi canke ababizi nyene kuko ndazi benshi baripimisha kuko kwa muganga umuganga wacu yaratubwiye ko ku munsi yakira abagore 3 baje kuyipimisha izo ngwara ku munsi urumva benshi baraza kuyipima umuntu wese azi ko bikoreramwe araza kuyipimisha rero nibaza ko ta mukobwa numwe azi ko amaze gusambana n'umuhungu canke babiri atipimishije uko biri kose atakubeshe ngo kubeshe ko atazagwaye nibaza ko ta mukobwa numwe azi ko yabikoze ataripimisha ku mukobwa nawe asanzwe bafite izo ngwara uko abikora cyane arabikira canke bitera byiyongera uko bikora cyane nuko bitera vyongera kumva uriko wongereza imigera mu yindi kandi wanduza benshi ariko izo ngwara nyinshi zirakira kiretse sida nidakira ari ingwara zimwe za hepatite B na C nazo nyene zandukira biciye mu bihimba vy'irondoka nizo ntizikira ari ingwara zikira n'izidakira uko bikora kenshi urumva uriko wongereza imigera kabisa harakandi kabazo niyumviriye none ko tuzi abagore canke abamama hageze ko bavyara umwana aca mu gihimba cirondoka hari n'abavyara par césarienne siko mugabo abandi nabo umwana aca mu gihimba cirondoka ugaca usanga uwo muvyeyi asanzwe afise ama infection umwana wo nta ngorane vyo bimutera murakoze gose ama infection turazi ko umwana aca mu bihimba vy'irondoka byo hasi rero yatari césarienne ategezwe guca hariya nyene nuba mu gihe umugore afise za ngwara zo mu bihimba vy'irondoka nka zisifilisi zigonore usanga ari umwana aca bihitana ya ma infection ari mu bihimba vy'irondoka hariya baca bavuka babihitana ugasanga ni ibintu bifatana uko umwana agaca avuka ahumye nimba ari gonore cyangwa syphilis muri izo zibiri ari umwana bihitana bagace yumuhumisha amaso kuko yabihitanye bice usanga umwana avutse ahumye rero mu gihe babimenye kare baca bamenye ingene babigenza abaganga cyangwa baca gukorera césarienne kugira ntace hariyo n'ingwara usanga zandukira ugasanga umuvyeyi yaciye azandukiza umwana akiri mu nda nyene ugasanga umwana zimwandukiye akiri mu nda akarorero nk'ingwara iza turavuga nka sida umwana ashobora kuyandukira akiri mu nda nyene nama ngwara menshi nacyo bigucisha kuri irya chaîne naza ko kuyibuka nyene byava bigorana ariko ari ingwara zandukira umwana akabihitana aciye mu himba vy'irondoka za gonore cyangwa syphilis agaca avuka ahumye kubera ni ibintu biba bimeze nk'ubuyi biramuhumisha amaso kabisa mu gihe bateye mukuye kwa kirikara cyangwa izindi zikamwandukira akiri mu nda nyene izo za syphilis hari ikintu yaje kuvuga ngo c'ingwara abana bashobora kwandura bivanye n'indwara nyine umuvyeyi basanzwe afise ama ku bavyeyi nabo baba banywa itabi cyangwa bakanywa inzoga bakaba bibungenza ugasanga umumama afise inda mugasanga akubitamwo agatabi akakubitamwo n'inzoga nta yindi ngwara vyo babikrea mu mwana mu gihe akiri mu nda umwana si n'ingwara gusa ahubwo umwana aza gufirayo kuko umwana ari mu nda agaburirwa n'umuvyeyi ivyo umuvyeyi nivyo nyene vy'umwana mu gihe rero umwana ari mu nda nk'umuvyeyi akanwa itabi irya myotsi irashika no naho umwana ari urumva ntigarukira mu maha gusa ariko iramanuka igashikira aho umwana ari mu nda urumva mu gihe umunwa itabi umwana arategetswe umwotsi ukamwica akavaho cyangwa ugasanga umwana aciye avuka niba abantu usanga avutse afise ubumuga ugasanga umwana afise ubumuga mutigeze mubona no mu muryango ugasanga avutse ukuboko guhengamye nk'uko afise ubumuga butandukanye bitewe na ya myotsi canke na zanzuga umuvyeyi yanwa amufise mu nda kuko mu mwana arya ivyo umuvyeyi nimba umuhaye itabi nawe nyine anywa itabi umuhaye inzoga nawe nyine anywa inzoga ne muhanura iki abavyeyi nka mugwe muri nko kwa muganga muramuhanura iki abavyeyi umugore afise inda
umugore afise inda kenshi tumuhanura ko yoza gupimisha inda kenshi gashoboka kwa muganga arabe urwego umwana ariko ko akomeye canke agize iki. Umugore afise inda tumuhanura ko mu gihe atakicumva imigere y'umwana ikubita akwiye gushika kwa muganga kuko ushobora gusanga umwana yafiriye mu nda kuko umwana ari mu nda aguma atera utugere. Umugore afise inda aratwumva mu gihe yumva umwana atagikoma akwiye gushika kwa muganga kuko kenshi aba yapfuye. Umugore afise inda arakwiye kureka amasiporo. Hari abakobwa tubona aba footballers canke basketers. Mu gihe ufise inda si vyiza kugira siporo nyinshi. Mu gihe ufise inda kunywa itabi ntibikenewe canke kunywa inzoga ntibikenewe. N'agasiporo gake gake naho nyene kamwe ko kwigorora mu nzu ugatembera nyene mu makartier ukagira utwitiriye muku gake nyene. Ku mugore yibungenze hari akunguko canke uruhombo agira mu gihe akorana cyane imibonano mpuzabitsina n'umugabo wiwe. Murakoze gose. Abantu benshi bakunda kwibaza ati nk'abantu batabizi bakibaza ngo bazova twarindigira kabiri ndije ku yindi ariko ibyo sivyo. Ariko mu gihe umugore afise inda sex bikenewe. Abenshi bakibaza ngo sex ya perturba umwana canke aho umwana ariko cisanga umwana agize ikibazo. Umwana bakingiwe cyane na placenta. Umwana bakingiwe gose ku buryo igitsina cy'umugabo kitamushikira. Umwana bari ahantu heza kandi hatekanye akingiwe gose. Kandi umugore ntashobora gutwara indigira kabiri ngo niko yakoze sex ngo afise inda ngo atwara iyindi inda. Ibyo by'abantu benshi bace bashira mu mutwe. Ariko mu gihe umugore afise inda akoze sex bifise ingaruka nziza nyinshi paraporo y'ingaruka mbi. Ndetse nta n'ingaruka mbi zihari. Ingaruka mbi nuko twavuga ntaza uburyohe ntibuza kuba bameze nka kwa kundi bivaye nuko indani hari umwana usanga ama contraction musculaire canke uburyohe ntibuza kuba bumeze neza bivaye nuko afise inda. Iyo niyo ngaruka mbi yonyine twavuga basi uko warubye uko uburyohe bwawe bumeze siko buza kuba bumeze muri ico gihe. Izindi ngaruka nziza nuko mu gihe ukoze sex uri ufise inda mu ncame ku buremere ufise ama stress menshi. Rero mu gihe ukoze sex uca usanga nyene hari ama hormone cyangwa dukabura mubiri bitwa ama endorphine tuza muri wewe tutuma umugore aguma ameze neza aryohewe ata bintu by'ama stress afise. Mu gihe ukoze sex ufise induru umugore itiro riraza neza. Mu gihe ukoze sex uri umugore urana ko umugabo watereko araguca inyuma canke atereko aja handi ngo niko rufise inda ngo yaciye aja handi umva mu mubiri wawe uguma umerewe neza utekaniwe. Rero mu gihe umugore afise inda aba afise ama stress n'ibiki byinshi. Rero mu gihe abona ko umugabo we akimuri hafi atamuciye inyuma kandi akoze sex haraza ukabura mubiri bitwa ama endorphine butuma umugore anezerwa kandi akagira n'itiro irakenewe cyane ku mugore afise inda. Numva yakoze sex asinzira neza, yakoze sex aranezerwa, yakoze sex arona ko umugabo we atamuciye inyuma ngo nuko afise inda. Rero nta n'ingaruka mbi hari mu gihe umugore afise inda kabisa. Yes, no musi nababwiye nari kumwe n'umwe mu banyeshure biga igisata cy'ubuvuzi yari Nelson. No musi namurondeye kugira ngo dushobore kuyaga kuri binabiriya kubijanye no gwaruka nasije twateguwe novuga yuko twasa nk'abahaye bonus twarengereje ko yongera ahimiriza no gwaruka canke agahimiriza n'abavyeyi baba bafise inda. So Nelson ndagushimira cyane. Mwakoze cyane kudutumira. Ariko ikiri ndagusaba imbere yuko kiturangirize hano kino kiganiro ndifuza ko nk'abantu bashobora kuba bakurikirana kino kiganiro hano mugako babifuza kuza barabandanya bagukurikirana wowe bokuronka gute? Ndafise WhatsApp nkoresha niyo chaîne ncisha ko ivyigwa vy'iwanje nigisha ugwaruka nyine ivyigwa nk'ibi nyene ngene baruye iminsi ukwezi kwabo kumara ko umugore afise inda. Kenshi iyo chaîne yanje ikurikiza abakobwa cyane cyane n'abamama bafise inda. Mu gihe ufise ikibazo uri umumama cyangwa uri umukobwa kuvyerekeye irondoka canke ibihimba vy'irondoka vyawe kazi cyane kuri chaîne yacu uzohakura ivyigwa bitandukanye byinshi. Akazina ka chaîne yanyu? Akazina ka chaîne yacu kari mu Congere kari mu Gifaransa ni Docteur Scientiste kugira 2R na Scientiste kabisa. So cukurikira ibiganiro byinshi bitandukanye. Nk'uko nabo bafite izo ngwara bifuza ko mwe muza kubafasha ico kibazo akanimero kanyu bokaronka gute? Kenshi iyo tuko ducisha ibiganiro ngaha kuri chaîne si byiza ko dukorera kuri telefone mu gihe umuntu afise ikibazo kuko ingwara nyinshi tuzitorera kwa muganga kabisa. Rero abantu benshi bakunda ku telefone benshi cyane barungika kwa muganga kabisa. Cyangwa babwira abo bansanga tukabivugana tubonana kuko uvuze ko dukorera ku telefone cyo usanga uri kuri ico umugwayi. Ariko sinzi nimba biza gukunda muraza kubaha link ya iyo chaîne yanje muri chaîne na nimero kugira dushobore kubafasha ibishoboka ibidashoboka tubahe kwa muganga.
kabisa. Yes, ndakubwira yuko ibintu uvuga yuko ni kuri microphone yari kagasuri kishima kagasuri kayizegiwe n'Imana. Behind camera yari Shadrack. Uyu munsi narabazaniye umwe mu banyeshuri kwa kundi nababwiye akurikirana cyane ibintu bijanye n'igisata cy'ubuvuzi. Kuri wewe wifuza yuko agufasha ibintu biriya kubijanye mu byo twavuze hano ugaca usanga urafise bimwe mu ngwara twashoboye kuyaganga ukaba wifuza yuko ukemura ico kibazo murashobora kumurondera. Ndagushimira cyane neza. Mwakoze namwe gufashe no kwigisha ugwaruka gwinshi bino vyigwa twize benshi ndazi navyo bazi. Imana ibahezagire kabisa. Nitwakurondera ubutaha uzodukondera. Nibaza ko ariko kazi ego kabisa. Yes, kwa kundi hahandi kuri ufasha kanyu karaba ikiganiro cyose making sure ko wagize subscribe. Ejo gira subscribe, share kwa kundi hahandi. Ndagushimira cyane kuri ufasha kanyu karaba no video yose. Kuri microphone akubwira ko kagasori kishima kagasori kayizegiwe n'Imana. Ndababwira peace out.